Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo. Tubandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, igitabo ca Samueli wa mbere. Turi ku kigabane cyaho cya gatandatu. Iyi video igira kane kandi niyo ya nyuma kuri iki kigabane. Turahera ku karongo ka 17 tugeze ku karongo ka 21, ariko kandi turinjira no mu kigabane cy'indwi tuzirikane hakarongo ka mbere. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga rivuga ngo Abafilisiti basubiza isanduku ry'Imana. Kuva ku karongo ka 17 haravuga ngo ngibi ibishusho by'ibihute by'inzahabu Abafilisiti batanze ko imperezwa y'iciru bakabihereza umukama. Igisagara ca Hashidodi cyahererejwe kimwe, Gaza kimwe, Ashikironi kimwe, Gati kimwe na Hekeloni kimwe. Imbeba z'inzahabu nazo bazitanze bakurikije igitigiri c'ibisagara byose by'Abafilisiti bitwagwa n'ababatware batanu, kuva ku gisagara kizitijwe amabuye gushika mu mihana itazitiwe, no kuva kuri ca kibuye kinini kimwe bari bateretse ko isanduku ry'umukama. Ico kibuye kiracari mwitongo rya Yozuwe w'i Betishemeshi gushika n'ubu. Mu bantu b'i Betishemeshi hari abo umukama yatikije kuko bari barabye mu isanduku ry'umukama. Muri abo bantu yicamwo abagabo 70 ku bagabo 50,000. Igihugu kiragandara kuko umukama yagitikijemo abantu isinzi. Abantu b'i Betishemeshi bavuga bati, ninde azoshobora guhagarara imbere y'umukama? Iyo mana nyeranda mbega rizoduga kwande rivuye ngaho iwacu? Barungika intumwa kubaba Ikiriyati Yeharimu kuvuga bati, Abafilisiti badusubije isanduku ry'umukama, none manuke muridugane iwanyu. Abantu b'Ikiriyati Yeharimu baraza badugana isanduku ry'umukama, barijana mu nzu kwa Abinadabu iri ku gasozi. Baca begurira Imana umuhungu wiwe Eliyazaro kugira ngo acungere isanduku ry'umukama. Bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni jambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Alleluia, amen. Alleluia, alleluia, amen, amen, amen. Bana b'Imana rero turarangije kuzirikana ibijanye n'iby'ibishusho. Iyi ni video igira kane ku kigabane cya gatandatu. Twisunga iri jambo rivuga ngo Abafilisiti basubiza isanduku ry'Imana. Twisunga Abafilisiti ingene basubije isanduku ry'Imana mu gihe bari barinyaze bakaritwara iwabo rikabatikiza. Noneho turabandanya kugira tumare iki gisomwa, kubera ko sinari kugisomera rimwe iki kigabane ngo byorohe, niyo mpamvu nagiye ncamwo uduce. Noneho rero ku karongo ka 17 havuga ngo ngibi ibishusho by'ibihute by'inzahabu Abafilisiti batanze ko imperezwa y'iciru. Ngo ngwibi ibishusho
badusiguriye ibishusho by'ibihute n'imbeba abafilisiti batanze ko iciru, batanze ko ishikanwa iciru bakabihereza umukama, ngo bakabihereza umukama Imana. Ntaho twabonye ko Imana yavyase, ntaho twabonye Imana yavyase, ntaho twabonye ko baba baravuze ati ibi n'ibigirwamana n'ibishusho ntibigomba kuja impande y'isanduku ry'Imana. Oya, baravyakiriye. Igisagara ca Ashdodi cyaherejwe kimwe, igisagara ca Ashdodi cyaherejwe kimwe, Gaza kimwe, Gaza kimwe, Ashkeloni kimwe, Gati kimwe na Hekeloni kimwe. Ubwo rero badondagura igishusho kimwe kimwe icyo cyaba kigiye icyo cyaba giserukiye. 18 imbeba ibyo byari byabishusho by'ibihute. Noneho turaba imbeba, imbeba zaza imbeba z'inzahabu nazo bazitanze bakurikije igitigiri c'ibisagara byose by'abafilisiti. Imbeba nazo ngo bazitanze bakurikije ibisagara by'abafilisiti. Mugabo twebwe abantu bo mw'isi yose, kuko Yesu yavuye mu ijuru akamanikwa ku giti kubera isi yose, turemerewe, isi yose iremerewe gukore ishusho ya Bikira Mariya, cyangwa ishusho ya Yesu, cyangwa ishusho ya Yozefu, cyangwa ishusho y'abamarayika, kuko Imana yo nyene yaratanze uburenganzira ku isanduku ryayo yuko bashiraka abakerubini babiri n'ingene iyo sanduku yari ikozwe. Imana niyo yatanga komande y'ingene igomba gukorwa. Rero uwari we wese rero arafise uburenganzira bwo gukoresha ishusho ya Bikira Mariya canke. Ariko ikindi ndababaze, ese kuki umuntu ashobora gukunda ifoto yanje? Ese kuki je nkunda amafoto y'abandi bantu nkayamanika mu nzu, nkaya postinga kuri stati canke kuri poste kuri profile, ibintu nk'ibi? Abantu barifotoranya, iyo umwe yashavuriye uwundi agaca afata ifoto agakata, canke se ifoto y'umuntu abwiye nabi, mwakundana n'umusore, ifoto ziwe mwankanye cyangwa umukobwa ugacuturira. Niko rero ni n'abandi bimeze. Hari abantu bakunda Eklezia Gatolika bafise amashusho mu nzu ya Bikira Mariya, ya Yozefu, bamaze kumva abandi babigisha kubishusha ari bibi, ko Imana ibyanka, ngo Imana yavuze ngo ntukagire izindi mana umbangikanya, bakaca bakumvisha ko ni ishusho ya Bikira Mariya uri kurabangikanya Imana, ugaca ubyumva bakabigushiramwo. Ntiwitonze gusome Bibiliya, ntiwasenze ngo ubaze Imana, ugaca ufata bya bishusho ukagenda bakamenagura ngo birukanye ngo badayimoni, cyangwa ngo birukanye ngo bisushanye. Abana b'Imana ni ukwitondera ibyo muri iki gihe. Rero ngo imbeba z'inzahabu nazo bazitanze bakurikije igitigiri c'ibisagara byose by'abafilisiti, bitwagwa n'ababatware batanu kuva ku gisagara kizitijwe amabuye gushika mu mihana itazitiwe, no kuva kuri ca kibuye kinini kimwe bari bateretse ko isanduku ry'umukama. Izo mbeba nazo baradusiguriye uko byagenze. Ico kibuye kiracari mu itongo rya Yozuwe wibeti Shemeshi gushika n'ubu. Ngo icyo kibuye ngo kiracyari mu itongo rya Yozuwe ngo gushika n'ubu. Icyo kibuye abagenda muri za Isirayeli
ntibama batubwira bakatufotorera bagakamera amavideo bakatuzanira yewe inzu Bikira Mariya yabamo n'ubu baguma bayisiga baguma bagira iki ariko baririnda gupfa guhindura ibintu bimwe na bimwe mugabo hariho n'ubu hariho n'ubu imva za Salomo mbese hariya n'ubu biriho 19 mu bantu b'Ibeti-Shemeshi hari abo umukama yatikije mu bantu b'Ibeti-Shemeshi ngo hari abo umukama yatikije kuko baravye mu isanduku ry'umukama murumva icyo bazize ngo kuko baravye mu isanduku ry'umukama abantu b'Ibeti-Shemeshi aho rya sanduku ryari ryasikiye abariravyeemo Imana yarabibatikije sanduku ry'Imana rero sugupfa kuza abantu barakora uko bishakiye canke bagenda kugira uko bishakiye muri abo bantu yicamo abagabo 70 ku bagabo 50,000 ku bagabo 50,000 abagabo 70 abagabo 70 barapfuye kubera baravye mu iryo sanduku abagabo 70 bari benshi cyane igihugu kiragandara kuko umukama yagitikijemo yagitikijemo abantu isinzi ngo igihugu cyaragandaye ngo kubera umukama yagitikijemo abo bantu b'abagabo 20 havuga ngo abantu b'Ibeti-Shemeshi bavuga bati abantu b'Ibeti-Shemeshi baravuga bati ninde azoshobora guhagarara imbere y'umukama ngo ninde azoshobora guhagarara imbere y'umukama nibyo niko kuri mbega umuntu ahagarara imbere y'umukama bameze gute mbega wowe wibajije ubona uhagaze gute imbere y'umukama iyo Imana nyeranda igukubita bana b'Imana turigira amabuye tukibabura mu iyi si ariko Imana aho yibyagiriye mu bwami bwayo iragukubita itakwegereye n'ubu rero abantu twubaha Imana bana b'Imana twubaha Imana turabandanya mbega rizoduga kwane rivuye ngahi wacu abantu b'Ibeti-Shemeshi baravuga ati mbega n'iryava ngahi wacu ryashikiye rizoduga kwande rizoja kwande 21 ariko nubwo hapfuye babagabo 70 abagyubahirije nta zindi gorane bahuye nabo nazabo bazize iki bazize urusaku rwo kuza baraza kurirunguruka mu bashaka kuritobanga bakoza kwino kuko bishakiye abantu bafata Bibiliya y'Imana bakaza baratobanga basubira bayisoma bayicurice babesha bavuga ibitari byo ibarindire Imana irabibonera 21 havuga ngo barungika intumwa kubaba Ikeriyati Yeharimu kuvuga bati batumye intumwa mu gisagara canke se intumwa kubaba ahantu yitwa Ikeriyati Yeharimu kuvuga bati Abafilisti badusubiza isanduku ry'umukama baranezerwa batumiye intumwa ati genda mubabwire ko Abafilisti bagarukanye rya sanduku ryacu rya sanduku ry'umukama none manuka muri dugane iwanyu ngo none manuka muri dugane iwanyu kuko iryo sanduku ryagomba gusubira aho Imana yipfuza ko riba aho ryamye aho Imana yarishaka rero novuga ati ku kigabane cya 16 turahamaze mugabo duca ku kigabane kindwi muramba bari ku kigabane cya 6 turinjira ku kigabane kindwi tukazirikana
akarongo kamwe ku kigabane cy'indwi rero ku karongo ka mbere hakabandanya havuga ngo abantu b'Ikiriyati Yehoramu baraza bantu b'Ikiriyati baraje badugana isanduku ry'Umukama badugana isanduku ry'Imana barijana mu nzu kwa Abinadabu iri ku gasozi ngo baca barijana mu nzu ku muntu yitwa Abinadabu ngo iyo nzu yari ku gasozi baca begurira Imana umuhungu wiwe Eleyazaro ngo baca begurira umuhungu wa Abinadabu yitwa Eleyazaro kugira ngo acungere isanduku ry'Umukama ngo kugira ngo uwo muhungu Eleyazaro acungere isanduku ry'Umukama. Erega abana b'Imana isanduku ry'Umukama naho batari kuriha uwo muhungu Eleyazaro ngo aricunge aho bari kugirishiraho hose Imana yishimiye ntawe ari kurikorako ariko uwo muhungu aba ariwe bagyegurira kugira ngo aricungere aribe hafi azarasenga aheshe cyubahiro Imana isazi kuye kayirukane akantu kagacafu karije ko arihanagure. Bana b'Imana rero ndizera ko ibi birasobanutse pe n'umwana ari umwana. Iki kigabane cya 6 n'icya 5 muri Samueli wa mbere yosobanura neza cyangwa agasobanukirwa neza iby'ibishusho. Turazirikanye rero ibijyanye n'ibishusho. Turabonye ko Imana ntiyanga ibishusho. Imana icyo yanka ibishusho baza bavuga ati ni Imana. Wowe ufashe igishusho ukagikora neza ukavuga ati iki nicyo Mana yanje ngomba gusenga ngomba kwikubita imbere ngomba gusenga ukagiha n'izina kakujya ko bari barakoze Imana yabo yitwa Dagoni. Iyo Dagoni yabo bakayizina Dagoni. Rero niho twabona ko isanduku ry'Imana barishize mu nzu ya Dagoni. Dagoni yari kwita hasi ikahomvagurika kandi kunamira isanduku ry'Imana. Igishushanyo biravana n'icyo gishusho wakoze cyaricyo. Kubera iyo ndiko ndagenda hirya no hino cyane mu bazungu cyane niho ndabibona cyane hari ibishusho bitandukanye bafise ibishusho by'ubwoko bwishi by'Imana byabo rero bikagira n'amazina. Rero natwe abagatolika nyimba dufise ishusho ya Bikira Mariya tukagira ishusho ya Yozefu, ishusho ya Yezu, ishusho z'abamarayika, ishusho ya Mikaeli mweranda, ishusho ya Gaburiyeli, ishusho ya Rafaheli, ishusho y'umweranda Tereza, ishusho ya babana b'Ifatima ba Rusiya ba Yasenta. Ibyo kweri ko Yasenta twaramubonye mu isi, Jesi namubonye mugabo baramubonye. Kumukora rero bakamugirira ishusho yiwe bakayitereka ahantu abari bose bakibuka iyo shusho ya Rusiya yarameze uku cyane se ya Francisco yarameze uku baba nibikibeho mu Rwanda. Ibyo se bitwaye iki? Ishusho ya Yanuarita wa Kongo ibyo bitwaye iki? Nta na kimwe. Ingora naho ziri ku mashusho nugufata wowe ukagenda ukabaza ishusho ukayizina ukavuga ati niyo Mana yanje ukayisenga wumva ko ariyo Mana yawe. Nayo twebwe abagatolika Imana dusenga iri mu ijuru kandi ntimurigera mubona no mu rusengero ngo Imana iyi ni Imana iyi ni ishusho y'Imana. Oya, mugabo Bikira Mariya twabonye, Yozefu twabonye, Yezu twabonye. Yezu twabonye ari uruhinja ari uko akura. Jesi Paul sinamubonye kuva akiri uruyoya mugabo basogokuru bacu baramubonye.
aho rero kuvuga ngo bakoze ishusho ya Yezu bitwaye iki? Nta na kimwe bitwaye bana b'Imana. Umuntu gufata jewe akangira ishusho agafata akatereka muri saro cyangwa akamanika muri kumanika ifoto yanje bitwaye iki? Jewe amafoto ya papa na mama ndayafise, nama nagiye kuyaraba aho nayashitse, ndagerageza kuyitwararika no kuyagirira amakadere meza kugira ntiyononekare. N'umwana wanje n'umuzukuru azoza araraba bitwaye iki? Mutima Mweranda aza kubatumwa yaje mu rubeya rw'umuriro. Rero ababonye urubeya rw'umuriro bama bagira imbeya z'umuriro zigereranya Mutima Mweranda, kuko babonye Mutima Mweranda aza mu rubeya rw'umuriro, cyane babonye Mutima Mweranda aja mu ishusho y'inuma. Gucapa inuma bakayigira neza, bakagira akanuma kererana ukuntu, bakagacapa ati ni ishusho ya Mutima Mweranda bitwaye iki? Imana ntirikirabona ko abantu bazi ko Imana yaturungikiye Mutima Mweranda mu mbeya z'umuriro, cyane Mutima Mweranda yaje mu ishusho y'inuma. Ibyo se bitwaye iki? Rero bana b'Imana tuze turaraba aho duhagaze, ntitukarengera karimba abandi, kubera kwemera Imana ni mu mutima w'umuntu. Guhagarara haja hari groupe jemura ni ntambamyizi komeye mu magroupe atandukanye. Hari groupe yaho na urashiramo ubutumwa kandi n'ubu ndabushiramo. Ariko ikindi gihe uwundi mu pasteur namukundanye mu pasteur nawe numva yigisha nyene umenga ntacagura amadini, ariko uwundi ngo abagatori ngo abantu bahenzwe n'igishusho kiraho cy'umugore ngo bavuga ngo ni Bikira Mariya, kandi ndazi neza ariko aravuga jewe ndabiyumviriza, kandi kuva uwo munsi navuze nti sinzosubira no kumumviriza. Kumbe kweri aradutyoza bigeza. Nahise numva nyene mbese bantu nakunda kundungikira ama audio n'ama video y'ibitera bwoba y'ibiki, nta nibyo nyumva ubunya nishize mu kumviriza bike bibaho, nta mpamvu yo kuzandiyumviriza ibyo mbonye byose by'ubujyaja gusa. Ndabivuze benshi bariko bironderera inyungu zabo mu madini, bugurura amadini, bugurura. Ntabwo bariko baramamaza Yezu Kristo ngo bariko baratujana mu ijuru abo bantu. Njuti yanje, raba umurongo uhagazemo wonyene kuri kuraja mu ijuru, atari ibyo kumviriza abantu bamwe bakubesha ngo wasenze ibigirwamana, wavuganye n'umukatolika mw'inzoga, wavuganye n'umukatolika n'umusambanyi, wavuganye n'ubu mu idini ryarindi babatiza ku mutwe ryarindi batabatiza umubatizo mu mutima wawe, gusenga mu mutima wawe, kubaha Imana mu mutima wawe, Mutima Mweranda gukoresha iby'ubuhizi, atari ibyo byo kurirwa turacyozanya. Ijambo ry'Imana rero turigejeje ngaha, Mukama Imana bahezagire cyane. Utatahuye niyashaka azombaze, ariko sishaka guharira n'abanyamadini. Mukama Imana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.